tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Bantu b'Imana, turafishe igikorwa ngaha mwisi twaje gukora. Ico gikorwa sikindi no kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Message yonyene itanga ubugingo budashira ni message y'igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Turashobora kuvuga byinshi kuvyerekeye ijuru, kuvyerekeye kuvugishwa. Dufise byinshi byo kwigisha muri Bibiliya. Ndakunda kuvuga ikintu kimwe, the gospel is a person. And that person Jesus Christ. Ibindi vyose ni Bible lessons. Ibindi vyose ni inyigisho zo muri Bibiliya. Ikintu cyonyine gishobora kuzana umuntu kikamuhereza ubugingo budashira n'ubutumwa bwiza. Ibindi vyose dushobora kuvuga ni inyigisho zo muri Bibiliya. Ndashobora kukwigisha gutunga amafaranga nkoresheje Bibiliya. Ndashobora kuvuga kukwigisha ibyo kuvugishwa nkoresheje Bibiliya. Ariko ni ikintu kimwe cyonyine gihindura ubuzima bw'abantu, n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Mu gihe cyabayeho mu 1835 habaye umuntu bita James Hudson Taylor, n'umwongereza. Yagize mariage n'umugore. Akigira mariage nk'ukonye twese dushaka kugira mariage, kwiyumvira kuryoherwa, kwiyumvira gutembera, kwiyumvira utwara umugore, tugende Hawaii, tugende Zanzibar, tugende sizi n'ahandi mu mari gihe muryohewe. Uyu mugabo Imana imuhamagara akigira mariage n'umugore. Ndababwije ukuri, Imana imuhamagara kuba umumissionnaire agenda mu Bushinwa. Uyu mugabo Taylor yabayeho muri imyaka aho Chine yari parmi les pays les plus pauvres ico gihe. Uyu mugabo Taylor nta mwanya yarose kunezerwa ubwo gwiwe nkuko no munsi wamwe yavyibaza. Taylor agenda mu Bushinwa, yamaze imyaka 51 ariko akora Imana mu Bushinwa. Taylor mu Bushinwa agezeyo yize ururimi. Yashikiye ahantu muri leta bitasha, yashikiye muri ville bita Shanghai, iyo nyene musanzwe muzi, n'indi ville bita Ningbo nimba nibuka neza. Igihe yashika aho hantu vyamusavye kwiga indimi bavuga ico gihe, kubera ko ategereza kubakomunika ubutumwa bwiza. Ikintu cyamukuye mu Bwongereza niyagiye kuinvestisa mu Bushinwa, niyaragiye kurungika amakontenere mu Bwongereza, niyaragiye ubuzima bwiwe ntiyabuhebeshejwe n'inyungu ziwe zifatiye kuvyashaka. Ndashaka ndababwira yuko behind this book you see here hari amaraso menshi yasheseze, hari abantu benshi bamaze gupfa, hari abantu benshi gushika n'uyu munsi ahiya Bukavu aha muri Kongo aba missionnaire bishwe n'ingwara, abana basize ari imfuvyi basate batagiye kugwana intambara zo kugarakona amahoro, ariko batwaye ikintu bita ubutumwa bwiza. Ya deshanki osfe ibi bintu mwebwe mufise mwicarize ngaha mucecetse mufise, hari abantu kugira uno munsi ushobora gutonga igitabo c'abarewe c'abacamazi, ushobora gutora igitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Hari abantu maraso yasesese kugira ibyo ntwe tufise no munsi. Uyu mugabo Taylor ndiko namwiga ko yantangaje cyane gose, ashitse aho hantu yamaze imyaka ariko yiga ikirimi bita ariko yiga ikirimi bita nagerageje no kucandikira zigishwa ko kigoye, ikirimi bita Mandale n'ikirimi bita Teochew. Murako murantahu ashika aho hantu bisaba ko yiga umuco w'Abashinwa, atari uko gusa aje kugira business, ataje kubaka ikindi kintu, ariko ikintu kimuzanye je dois m'établir ici kugira mvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyatwa mu Bushinwa umwana w'abandi aramutwara. Bano b'Imana iyo tuko turavuga bino bintu vya social na vie sociale, urongoye umwana wa mabukwe umubwiye ngo umutwaye mu Bushinwa ni ntambara. Abantu nibagiye kuvuga ubutumwa bwiza borohewe, nibagiye bashigikiwe n'imiryango, nta no kubagiye bashigikiwe n'abandi bantu babakikuje. Ugiye uno munsi dufise amasusi y'ubuzima kurugezo go hejuru gushika yawe memere evangile tuyifise twebwe uno munsi ntituriko turatahura ubutunzi dufise. Ajambo y'Imana rivuga ngo umwami Imana atwiteze ko vyinshi, afise ubutunzi muri twebwe. Muko muranahura abantu b'Imana uno munsi renje kwabwira iki? Ndabazaniye ubu butumwa kugira ngo
ora Imana yongere yacu uwo muriro wo kubabazwa n'abantu bako barava, yongere avyure uwo muca, yongere yace yongere yace, kuko turatakaza intumbero y'ishengero. Pastor, ndasenga Imana ngiguhuze n'abagwizatunga, abapastori bose ufise ngo barungike, abapastori ufise nga umwe agenda mu Kamenge uwundi arabi agenda, ndababwije ukuri isi iradukeneye. Turafise agenda y'ivyo dukeneye mu mwaka utangura. Imana ishimwe, agenda y'Imana yanditse mwiki ko dufise ivyo tuyisaba, yo iriki dusaba iki? No munsi turi mu gihe aho tuko turanezererwa ubuzima bw'abandi bariko barapfa. Abantu kuri YouTube batagira ubwenge bariko baricwa n'inzoga, kuri TikTok bariko barakomunika bakavuga amajambo atagira ubwenge, nivyo biriko biradutwenza. Banu b'Imana, tutababajwe niko biraba, nidushaka kuzana ikanguro. Nagira ndababwira ko igikorwa c'ishengero atari gutegura umugeni wa Kristo gusa. Ishengero ngaha mu Kabondo muri nirizokora nka Ema, nirizomera nk'isuma kuri abantu bajyamye mu mihano. Bunye tuko turavugana abantu benshi bareba borewe, abandi bicaye bari ku mafilme, abandi tutazi ivyo barimwo. Iri shengero Imana niyo yariterese ngo rimere nka Ema. Iri shengero yariterese ngaha kugira ngo rivyara abahigi baja kurondera icazimiye. Turakunda Zaburi ivuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje sizokena, Uhoraho niwe mwungere wanje sizokena. Ndi ntama n'umwungere. Haleluya. None umwungere nigika beneficia mu ntama, nigika beneficia mu ntama ko tunezerewe ko ari umwungere, katuvyagiza mu canya c'ubwatsi butotari, nigika beneficia muri twebwe nuko zigwira. Burivuga ngo intama imwe gusa yizimiye aragenda kuyirondera. Munyemerere siko birivuga, jewe ndavyamplifye. Jewe nanje yazimiye hamwe yo bari ngumba sinoja kuyirondera. Mugabo hamwe yazimiye yo bayisize inyana zitatu muhira noja kuyirondera. Bano bimana mutegaza kumenya kici Imana igomba kuri twebwe nuko tugwira. Umviriza muro abantu muri ngaha mubishoboye muguri intebe muzigwiza hajya hamamwe ya challenge iyi ndwi ndatumira umuntu ndamuzana murebe ko atuzura. Umwungera benefisiki mu ntama nuko zigwira day by day. Ariko uwo muriro urazima, uteruzima, turi comfortable na message ziduhaza, na message ziduha ivyiza. Turi comfortable nuko ishengero risa neza, turi comfortable nuko tujya tukaryama, turi comfortable nuko twarose inzu, turi comfortable nuko twaguze umuduga, twarongoye, turi comfortable muri bene data bako barapfa. Umutima warativye ku rugezo rwaho nukihishurirwa na mwene wanye dakijijwe yuko azoja mu muriro niyava. Ovate turi comfortable, ibisamaza ni vyinshi ku rugezo rwa mwe muyataki dukomunika ko abantu bariko barapfa kubera TikTok, kubera Facebook. Turi tellement busy. Cyo gituma hagati mu ndwi mutangana guki ni ingwari gwa amashengero yose, nukubera ko murazi gituma fitusi vyukuri hari umuriro wazimye. Mbwira mugenzi wa tumuriro tugira tuvyira no muzi uwo muriro turawaza. Haleluya. Ibintu bigumizaho umuriro wivuga butumwa mwishengero. Ikintu cyambere n'ikintu bita gushinga intahe. Ngira nigisha no muremere nigisha. Shaka gukura nk'umwansenya gatoya. Bwira mugenzi ngo gushinga intahe. Gushinga intahe rero tugira tuvuge ngasho gushinga intahe kwizu naguze, gushinga intahe kwizu kwabana na vyaye. No. Tuko turavuga gushinga intahe. Iki jambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yashize intahe. Uko murantahura iravuga ngo muri uyo yaramushingiye intahe uyo Yesu. Iravuga ngo uwufise umwana afise ubuzima, uwudafise umwana nta buzima afise. Iyo ni nayo twebwe tugendana mu mitima yacu twakiriye igihe twizeye Yesu umwami n'umukiza. Ariko iyo ntahe ni Imana yayishingiye umwana wabo, twebwe yaramuduhaye ikiduha igikorwa biti igikorwa c'umwuzuzo
kugira ngo tugende kubwiriza vyerekeye buno buzima. Imana ishimwe. Iyo tushe sindayishaka fatira tapi gusa. Sava mu chambo dérange en esprit. Mufashe niba hari umuntu ashaka kufasha gusoma Abami ba kabiri igice shindwi ku murongo wa 3 ushike ku murongo wa 10. Vango gushinga intahe. Gushinga intahe. Bana b'Imana ngira ndabugurura amaso. Abami ba kabiri igice shindwi ku murongo wa 3 usome gushika ku murongo wa 10. Kandi hari abantu bane b'abanyamibembe ku irembo ry'igisagara baravuga bati niki kitwicaritse ngaha kugira ngo tuhapfire? Tworamuka tugiye mu gisagara kandi hari inzara ingana ityo twogwayo, naho nyene nitwapfa kwicara ngaha no gupfa nta kindi. None rero nimuze twisabe ingabo z'Abasiriya, nibaduhangaza tuzobaho, naho nibatwica na kare twarugupfa no gupfa. Nuko bahenga buhwibiriye barikora ngo baje aho Abasiriya bashagaje, ariko bashitse aho insago zabo zitangurira basanga ata muntu akiharangwa, kuko Uhoraho yari yatumye haza mu matwi y'ingabo z'Abasiriya uguhinda kw'imikogote no kw'amafarasi no kw'ingabo nyinshi, bituma bavugana baterega umwami w'Abisirayeli yahereye abami b'Abaheti n'abami bo muri Egiputa ngo badutere. Nuko bafasha ko baratemesha aho nyene bugihwibira, bata amahema yabo n'amafarasi yabo n'indogoba zabo, basiga vyose uko vyakabaye aho bashagaje kugira ngo banyage amagara. Nuko abanyamibembe bashitse aho izo nsago zitangurira binjira mu ihema rimwe, bashirako bararya baranwa, basahuramwo amafeza n'amazahabu n'imyambaro, baragenda barabinyegeza, baragaruka binjira mu rindi hema basahuramwo ibindi, navyo nyene baragenda barabinyegeza. Hanyuma baravugana bati ivyo tugize sivyo, kuko uyu munsi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza, natwe tukaba dupfuye kwihorera. Nitwarorera ko buca bizodusubirako, nimuze tugende tubibarire ab'ibwami. Gezaho. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Biblia itwereka ahari muri period ya Elisa. Biravuga ngo umwami usubiye muri chapitre z'inyuma, umwami bita Ben Hadad yateye Abisirayeli. Amaze gutera Abisirayeli arugariza ico kibanza. Amaze kugariza ico kibanza yakoze ikintu kimwe, abantu abicisha inzara. Umunsi umwe umwami ariko aratembera hejuru y'igisagara, aravuga ati, ariko aragenda hacaza umugore aramubwira ngo dufise ikibazo, jowe inzara yarateye urayibona. Umugore mugenzi wanje yambwiye ngo nzana umwana tumujye, ejo mu gitondo tuzojya wiwe. Rero twamuriye, mugabo wiwe yamunyegeje. Bana b'Imana, uyu mwami aravuga ati, Biblia ivuga ngo yitanaburira ko impuzu. Aravuga ati uyu Elisa nimba ibi vyago bivuye kuhoraho, uyu muntu Elisa ndayi yukubaho kw'Imana, uyu munsi ntarara namuciye umutwe. Birivuga ngo amutuma ko ingabo, ndiko nasubira inyuma kugira nababwira igituma aya majambo yavuze. Amutuma ko umuntu agenda kumwica. Elisa ngo nabo bari kumwe mu mpemu, arabona ko hari umuntu aje kumwica. Aravuga ngo raba uyu mwami atumye umuntu aza kunyica, ngo muce mwugara umuryango mufate. Ariko avuga ikintu kindi gikomeye, avuga ngo ariko kandi n'ibirenge bya shebuja biri inyuma yiwe. Nukuvuga umwami nawe yarakurikiye umuntu. Biblia ivuga ngo ashitse aravuga ati Elisa ndakwica uyu munsi. Elisa nta yandi majambo yavuze, yambwiye ngo ejo mu gitondo, kuko yaratahuye yuko ni kibazo c'inzara cabaye. Uyu mwami yashavuye, Imana yayimuhishuriye, aca muhinyisha avuga ngo ejo mu gitondo ifu izobigura shekeri rimwe, canke uri kurasoma histoire ngene meze muko muranahura. Umugabisha bari kubavuga ngo ivyo naho Imana yotobora amadirisha y'ijuru ntibishobora kuba. Elisa aramubwira ngo ivyo uzoyonesha amaso ariko nzogira gute? Ntuzobijyako. Biblia rero haniyo inkuru niko iri kiragenda. Hama umwami naco yabaye akigira, arasubira inyuma aragenda. Ashitse abo bagabo b'abanyamibembe niho nshaka kutuvugana nabo. Ashitse umunsi umwe, abagabo bari bicaye, murazi yuko muri Ancien Testament abanyamibembe kugwara, ndabibabwisha ukuri, kugwara bifatwa nk'umuvumo. Muri uri kurasoma Bibiliya muri Ancien Testament hoho umuntu agwaye imibembe bamushira hirya y'igisagara. Rero umunsi umwe aribwira abagabo, kuguma ngahano gupfa,
kugenda mubi wacu indani mu gisagara no gupfa. Reka tugende mu Bisiriya, petetre niyo twashikayo baraza kutugirira ubuntu batugaburiye petetre tubeho, ariko nibatagira n'ubundi gupfa no gupfa. Murabizi mu buzima hari igihe ufata ingingo zitavuye kubera ko ufise shwa. Jo mutati yaranyigishije, amaze kunyigisha, we bakuriye Minervare urahejeje uguma muzi abandi n'umuntu w'umuhungu ufise amaguru n'amaboko. Navuze ati aha nagize ico nkora, burya ndaduze ndasubiye ruguru. Fata ingingo yo gusohoka muhira, iyo zone de confort abana benshi bagumamwo ituma bagaya akazi, ituma bagira gusa nuko bagitaha kwa banyina. Je uruguru hari ruguru, sinari gutaye mu Kirundo nza gukora Bujumbura, byari bigoye. Ngo byasaba yuko niyumvira ikintu nkora n'abanyamibembe bari muri situation kuguma hano gupfa, gusubira mu Bisirayeli n'inzara. Reka basi tugende mu Bisirayeli, niba tugira iki mu Basiriya, niba tugira ikigongwe turaba, batakitugiriye turafa, n'ubundi gupfa vyumye. Mugo muranaho aba bagabo baca baragenda bashitse. Ikintu ngire ndababwira niki, birivuga ngo bashitse baca basanga Abasiriya bose bagiye bahunze. Mugo Bibiliya ivuga neza igituma bahunze, ivuga ngo nukubera bumvise mu matwi yabo ingo nkaho umenga amashara, abantu bari ko bariruka nkaho umenga baratewe. Bibiliya ivuga ngo bavuze ngo umwami wa Egiputa n'abandi bami ngo bakoranye, umwami wa Bisirayeli yabarondeye kugira batere. Banu b'Imana, Imana ishatse kugutabara nta kintu kimwe gishobora kuyihagarika. Mwiyumvira umuntu ari wenyene yicaye mugaba kumva mu matwi chevale ziriko ziraza nakamo k'abantu baje gutera wenyene yicaye. Nana sizifira ko minoko muyita mugaba mwibuke neza, hari abagabo babiri b'abanyamibembe bari bariko baraza bashitse. Bibiliya ivuga ngo barababura, binjira mu ihema bariba. Daboro bivuga barabanza barajya, inzara yari yarabishe, bariba bagenda kunyegeza, baragaruka baratora bagenda kunyegeza. Mwibuke birivuga ngo hari ifeza n'izahabu. Abanyamibembe mu mwanya muto bari bahejeje kuba bagwiza tunga, baca basubira inyuma bagarutse. Ndakunda ku murongo w'9 padusi ya kapata havuga ngo hanyuma baravuga bati ivyo tugize sivyo, kuko uwo munsi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza, natwe tukaba dupfuye kwihorera, nitwarorera ko buca bizo dusubirako. Uyu n'umunsi wo kuvuga ino nkuru nziza ko umwasi wacu burya yatemaguje yagiye. Uyu n'umunsi wo kuvuga icyatuma tutidegemvya ko kino kintu cyavuyeho. Uyu n'umunsi wo kuvuga ko icyatuma twari tumaze iminsi twugaranye icyo cyavuyeho. Uyu n'umunsi wo kuvuga inkuru nziza. Bibiliya ivuga ngo basubira iwabo baje gutanga amakuru ibwami. Reka ndababwira ikintu kimwe, iyo sosi ndiko ndayumva, fasha ndavyumve mugo muranahura. Papa wiri inkuru nziza irajyana, inkuru nziza nibayisizirana, inkuru nziza nushura kuyiryamana. Hari abantu bawe wita fafe wa muri kurarone nibikunda kusinzira, wagize demande ya visa, message yejeje gushika ngo rungika passport. Papa urambwira kurara utabivuze no musi wewe. Ndikure vuga n'abantu bari mwishengero ngaha, nibikunda uricaye bamaze imisi bagoranye barasha kukuriha message ukabona irashitse ngo 20 million zirashitse kuri konti. Papa banange hari muri karumva inkuru nziza irajyana. Nibikunda yuko usinzira inkuru nziza utayivuze, nibikunda mugabo no munsi mundabira ikintu kibabaje. Inkuru nziza yavise iraryoshe, inkuru nziza yo kubaka inzu turatumira abantu bakaza bakayishikamwe. Inkuru nziza nabatije umwana ingo muze, inkuru nziza ni nyinshi. Izo nkuru nziza zose bantu barazivuga borohewe, ariko inkuru nziza yuwa bakuye mu buja bw'icyaha akabeza akabasiga akabicarika iburyo bw'Imana. Iyo nkuru nziza ni bantu bakivuga. Abantu nibakivuga iyo nkuru nziza, abantu baricaye bari comfortable mugabo kandi kibabaje. Utanga ikigira 10, uratanga ishikano. Ndagushimiye wowe waguze kano kantu, ndagushimiye wowe waguze mukete, ndagushimiye wowe wagize icyo utanga, tukagura ivyuma tugashiraho isima. Haleluya.
imana ibahezagire. Ivyo bintu byose tubitanga mu izina rya Yesu Kristo. Munkurikire neza, muriko murariha ikiguzi, mwirirwa gukora mugahembwa ku kwezi. Nta tegeko rihari ngaha mwishenga yuko mutanga amafaranga ku nguvu, mushaka murayagumana. Nikimenyamenya ahantu hari abantu benshi bataranga ikigira 10, kandi nta muntu arabandikira ngo nimwataze ikigira 10, muga murantahura. Mugabo ivyo mukoreshwa kwizera. Au nom de Jésus, vous donnez la dîme au nom de Jésus, vous donnez la dîme au nom de quelqu'un que vous ne témoignez jamais de son histoire. Gutenduha ngatanga ikigira 10, ngatanga amafaranga yanje mu izina ry'umuntu byananiye no gushingira intare ku mukozi nuze mu nzu. Rimwe na rimwe ibi nivyo biza kukwereka yuko abantu nusomde horije twanga kwemera ko turabanyadini tukagwanya idini. Mugabo ibikorwa dukora biragazagaza rimwe ko turabanyedini. Ni gute ushobora kumotive par la foi? Au nom de Jésus, donnez la dîme. Ninzu umukozi w'Imana meza gifisha nyinshi avuga ati umukozi w'Imana ngigenzo hagikirira igenda wiberemo. Ariko ugasanga ndabikora mu izina ry'umuntu ntigera nje gushingira intare n'umunsi umwe. Ndakunda aba bantu bavuze ati we cannot keep quiet. Dutegerezwa guhagarara, dutegerezwa kuja kuvuga inkuru nziza. Nibikunda ko dusinzira, nibikunda kubera iki? Bamaze ku experiment cyo mwidegemvyo, bariye banyoye. Umviriza, nivyo vyabaye igihe twizera Yesu Kristo. Bamwe batanguye kuba beza bakijijwe, abandi imiryango yatanguye kuguruka bakijijwe. Ariko murabo abantu dutunze mu nzu tutarabwira inkuru nziza ya Yesu Kristo. Murabo tuvukana tutaricarika ngo tubabwire Yesu Kristo. Murabo tugendana tutaricarika ngo tubwire Yesu Kristo. Mugabo kandi onodo Jésus dimanche nditegura nkagorora nkinja mu modoka nkagenda nkacanza nihanganira umugabo onodo Jésus. Ni ibintu byose umugore ndamwihanganira onodo Jésus. Ibintu byose ndabikoreshwa no kwizera iryo zina. Mugabo ugasanga mu buzima bwanje umuriro wo kuvuga ubutumwa bwiza warazimye. C'est ça la religion. Iyo motivation ibivahe najenga ho fete kugutera ishavu. Ndakubaze wowe ukijijwe umaze imyaka ingaho ukijijwe? Sishaka kunyishura yiharure. Uyu mwaka wabwiye ubutumwa abantu bangahe? No, umviriza. Uno munsi nyene numva nambaye umutama na apostolique. Hari ibintu numva nkeneye kumena, ibintu byo gusamara byadutse mu ishengero. Tutakifise mindset y'ubwami bw'Imana. Birivuga aba bagabo baravuga ati nibikunda, urazi gituma inkuru nziza ntushobora kuyiryamana. Mugabo Yesu urazi ko yapfuye, kandi urabizi ko imva yiwe iri Yerusalemu. Uyu munsi imva yiwe yacitse site touristique. Les Juifs même jusqu'à maintenant ils ne croient pas en Jésus. Mugabo imva yiwe bayivyaza umusaruro, bayigize site touristique b'amafaranga. Nao batizera imva ya Yesu, aho Salomo yabaye, aho Dawidi yahambwe, aho Samuel ari, ahantu hambere hacunzwe gose muri Israeli, nahantu hambye Samuel. Ibintu byose muri Israeli biraprova ko Yesu yabayeho. Nao batamwizera bayitubavyaza umusaruro w'amafaranga. Ayo makuru yose urayazi, kimva yiwe yirangaye. Ayo makuru urayazi, kakisa abantu. Ivyaha by'abantu byo kwera tukutuku birashobora kwera nka sherege. Ayo makuru urayazi, ko yapfuye kandi yazutse. Ayo makuru urayazi, kagiye kuza. Ayo makuru urayazi, umviriza katacada harira. Ayo makuru urayazi, ka restoringo, kakiza abantu warumogi, kakiza abantu homosexual. Ayo makuru urayazi. How do you keep quiet? Bani bimana Regio nebe wichako nyene iragushuhana. Uvanga umaramaye. Kuko naje kukwibutsako. Bigenda gute ibindi bintu byose bikubera inkuru nziza yo kuvuga kiretse Yesu. Uheruka nunyishure, uheruka kubwira ubutumwa ryari umuntu. N'abapastori muranibwa ngavuga ati Mana, abapastori nabo ndababaze, uheruka kubwira ubutumwa umuntu ryari utari kuri podium mu ishengero warondeye hanze? Parce que c'est ça la mission de l'église. Igikorwa cy'ishengero sukutegura umugeni wa Kristo, harimo kuja kurondera abantu bazimiye. Iyi niyo témoignage dufise, aya niyo makuru dufise. Hari murakaranyuva muri kino kibaza. Haleluya.
ikintu kigira kabiri, ikintu cya mbere nakibabwiye ni ugushinga intahe. Kirazira guceceka, kirazira guceceka ibyiza wabonye, kirazira guceceka. Ikintu kigira kabiri, muwe ndaza kubabwira ingene bino bintu byose dushobora kubikora mu kanya mu guheza, ni ikintu bita compassion. Mu Kirundi navuge gute? Impuhwe. Impuhwe, ijambo ry'Imana rivuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, nicyo cyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu wese yizeye ntazopfe rubi. None mu gihe Imana yitegereza abari mu isi, yabakundishijwe n'iki? Mu isi umunsi baraba yabonye abapfumu, abantu batayikeneye, abantu warumugi, abicanyi, ariko birivuga ngo Imana yaritegereje isi irayikunda tout simplement. Yesu bari kubara mwica yavuze ngo data aba bantu nubabarire. Ni ukuvuga igikorwa ariko barakora suko bashaka kugikora, n'ubumenyi batafise butuma bakora bino bintu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Stefano bakora baramutera amabuye, yavuze ngo Yesu yavuze, aravuga ngo data aba bantu bababarire ntibazi icyo bakora. Ni ukuvuga malgré ikibi abantu bariko barakora, ishengero tugaza kuzura compassion y'isi. Igihe rero uwo mutima w'impuhwe, kubera mungurikire neza, twebwe turazi bariko baraja, twebwe turazi iyo bariko baraja, mugabo malgré yo kumenya ko bariko barapfa, umutima w'impuhwe waraheze. Tugende gatoya muri Luka ndabasigurira ndabisomye. Luka 16:19-31. Imana itwuzuza umutima w'impuhwe mu izina rya Yesu. Tubona isi nk'uko Imana yibona. Ijambo ry'Imana rivuga ngo isi malgré akajagari twese tubonesha amaso, ijambo ry'Imana rivuga ngo yuzuye ubwiza bw'Imana. Luka 16:19. Fasha ngaho hano. Habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambarabami n'izera nziza, yama adibamye mu byiza imisi yose. Kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro yatembagara ku irembo ryiwe yitonyanga ibisebe, yipfuza guhazwa n'udukorokera munsi y'ameza y'uno mutunzi, kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. Hanyuma rero wa mworo arapfa, abamarayika bamujana mu gikiriza ca Aburahamu, na nyamutunzi arapfa arahambwa. Ari kuzimu arangamiza ababazwa cyane, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. Aratabaza ati Aburahamu muvyeyi, ngirira ikigongwe, rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoke mu mazi, amfuvye ururimi kuko nseserejwe muri uru rubeya. Aburahamu aramubwira ati mwana wanje, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none amahigwe imibabaro hano, nawe uraseserezwa. None amariwe imibabaro hano, nawe uraseserezwa. Mbere ukuye n'ivyo, hagati yacu namwe hari manga ihambaye yashizweho, kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bakaja aho muri ntibabishobore, kandi ngo ntibave iyo ngo bashike aha turi. Nawe ati ndakwinginze se muvyeyi, umurungike mu rugo kwa data, kuko mfise bene mama 5, ababwire uko bimeze, ngo nabo ntibaze hano hantu ho kubabazwa. Aburahamu aramubwira ati bafise ivya Mose n'ivyavugishwa n'Imana, ntibabumvire. Nawe ati oyaye Aburahamu muvyeyi, ariko ni hajayo uvuye mu bapfuye bazokwihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana, ntibokwemera naho umuntu yozuka mu bapfuye. Bana b'Imana, aya makuru murayazi. Bibiliya ivuga ni inkuru sindayisubiramo cyane. Umugwiza atunga n'umworo, umworo yapfuye agena mu ijuru, umutunzi nawe nyene arapfa agena mu muriro. Mugabo mu bitahure neza, Bibiliya nishatse kuvuga yuko umutunzi atazoja mu ijuru. Ni illustration Yesu yatanze na karoro Yesu yatanze, ariko aravuga ivyerekeye yarafise ufite message yashaka gutanga kuvyerekeye inyuma ya buno buzima. Munkurikire neza, mbwira mugenza bati mukurikire gato, kubera ko ngira ndagucitaze, ariko kandi Imana ibatungisha mu izina rya Yesu. Ikintu kimbabaza muri ino nkuru nukuntu malgré ko umutunzi ari mu muriro,
burya nawe Aburahamu nawe Lazaro ari mu gikiriza kwa Aburahamu, burya umutunzi nawe ari mu muriro aguma abona ko yotuma Lazaro. Ubukene buragatsindwa na nyina wabwo na sokuru wabwo. Aka kantu karashavuje. Uyu muntu nari mu muriro aguma yumva yotuma, aguma abona ko Lazaro umukozi wiwe. Uhoraho yagura amahema yawe, uhoraho aguhe gusagara cyane, izina ryawe rihindure rurangiranwa. Uhoraho akwagure agukomeze hagati mu runganwe rwawe no mu muryango wawe, ntukakideni ariko uzuritange mu izina rya Yesu Kristo. Aka n'agasuzuguro k'abadayimoni. Umuntu ari mu muriro acatuma umuntu. Munkurikire ikintu ushaka kubabwira ngaha, compassion. Bibiliya muri ibi byose attitude y'umuntu yagiye mu muriro yaranezereje cyane. Uyu mugabo nahari mu muriro ariko yasavye amazi naco barayamwimye, avuze ngo hagati yamwe natwe hari manganini nta muntu ashaka kuyijabuka. Mugabo acavuga ikintu gikomeye, avuga ngo basi Aburahamu fasha, mfise bene data batanu, ndakwinginze mutume basi Lazaro. Hamwe aheva waravuga ati basi reka mutume Lazaro agenda mbwirira batanu tuvukana nibaze baze ahantu ndiko ndasoma ya majambo. Papa mu mutwe niyumviriye kino kintu, ni gute umuntu ari mu muriro ashobora kumvira ikigongwe abiwe abazi ko batarizera, basi nawe yagiyeyo bo nibahatse. Sha nibaza kino kibazo, mbega bacu bapfuye batoba bari mu ijuru, batoba bari hayi impemu z'abera ziri, boba bari ahantu bazi ko biteze kubabazwa, boba nabo bariko barasenga bavuga ati ndafise petitsere mu Kinanira canke mu Kabondo, mana ndagusavye basima akaryo ngende kumubwira, bakaba bafise compassion kugusumba wo kiri muzima. Ibi bintu navyumviriye ni ibintu misi yose yo ndavyibutse, mba numva novuga ubutumwa bwiza. Compassion, umutima w'impuhwe y'abantu bariko barazimira, utera uzima mu ishengero, utera uzima mu ishengero. Amashengero menshi umuriro wo kuvuga ubutumwa bwiza utera uzima. Hari ikindi kintu acavuga ngo basi ngo ndungika hamwe bobona uwaje avuye mu bapfuye basi bo kwizera. Aburahamu yamwishe ikintu nakuze cyane, yamubwiye ngo bafise ivyagezwe n'abavugishwa niba bumva bazokira, kuko nibashobora kwizera naho bobona umuntu yavuye hehe mu bapfuye nibikunda ko bizera. Bantu b'Imana, umwana w'umuntu yarononekaye ku rugezo rw'aho adashobora kwikiza kiretse Imana imukijije. Bantu b'Imana, Imana ntacyo itakoze kugira iprove ko umuntu yononekaye gushika itanze Yesu kugira imukize. Ndabasaba ikintu kimwe musigurire, Imana ihagurukije Mose imukuye muri Egiputa, ikoze ibitangaza ku mugaragaro, abantu bose barabibona ko ubwo bwoko bukomeye. Arabahagurukije, abacishije mu bugaragwa, ntibasonza ntibagwara, impuzu zibakurirako. Mana yanjye nta bitaro bafishe, baravyara abana barakura. Imana igaragaza ubushobozi buteye ubwoba. Banwa amazi avuye mu ibuye, umutima w'umuntu wamufishe ibibazo, marigre y'ibitangaza byose babonye, bagumanye umutima wo kwifuza ibitunguru na konkombre, bagumye bidoga. Ariko naco Imana itakoze, umuntu yarononekaye. Umuntu naho woze uvuga ko uvuye kwa Satani, kizina giwe waribonye ryanditse mu gitabo c'urupfu, burya niyo kwizera. Umuntu nawe woze uvuye umviriza kwa Satani, ati izina ryawe naribonye ryanditse mu gitabo c'urupfu, naribonye ni yuri, yabwa ati kuri ibyo bintu ngaha. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo umuntu nawe yoza avuye mu kuzimu akaza kubwira aba bantu tubona ngaha nibikunda ko bizeye. Ariko yavuze ikintu gikomeye ngo bafishe Mose n'abavugishwa. Mose n'abavugishwa bafishe ngani bande? Uyu musi ni wewe, uyu musi ni wewe.
nagira ndagusaba urabe nk'abantu b'iwanyu n'umunsi baba bariko barasabira ab'iwanyu bapfuye. Ab'iwanyu bapfuye baba bariko barasabira abantu. Nk'uyu mugabo we uri muzima. Ndababaza ikibazo, kubera iki dutegura imanza zo kunezereza abantu? Kubera iki muhira nimba ubishoboye ututegura urubanza ukubaka tante ukavuga ati uyu n'umunsi mukuru w'abakuze n'abakuzina n'abahonge ndabatumiye muhira, baraza kuko niba bazi icyo ushaka kubabwira, ukababwira ati ndabashimiye mwese ko mwashoboye kuza. Burya ahantu nta rundi rubanza ruhari kiretse urubanza rw'umwami Yesu Kristo. Nta numwe azocahaguruka iwawe ngo agende wabwira ati burya Yesu yarapfuye kandi arabakunda. Sino babesha turagipfana, ariko hari ubuzima mutazi, ugafata iryo jambo ukarivuga abantu ukababwira ubutumwa bwiza. Kubera kuvuga ubutumwa bwiza si bisho sanga kuri podium. Aha nanu tuza kubaka no gutegura umugeni wa Kristo. Mugabo ubuzima bwo hanze bubera ngaho hanze no tugenda kuzana abantu benshi kuri Kristo. Ubwo muranahura compassion itera ihera. Tuko turatera inkuru ku mwana wa naka ari homosexuel ari umupede, tubivuga nkaho umenganiwe yarananiwe kurera. Compassion yaraheze. Uko urabona urugo rwa naka ruko rasambuka ati naka vraiment ashavyanse ngo mugabo shanga uje mugore we n'amanyama ngo ntihakunu bo bana. Compassion yaraheze. Urugo rw'umuntu iyo ruko rasambuka ushira amakosa ku mugabo cyangwa ku mugabo. Compassion nta n'umutima ufise k'abana bagira baje kuyerera. La fois passée hari umuntu yambabaje, umwana yagumye ari shuri bitanye mbari Saint Gabriel mu Ngagara, aguma gushika saa 10 kuko nyina nase ni babana. Aramutelefona ngo wese nagwije kumutora, ngo wese nagwije kumutora, ngo ni uramukiye kumutora. Umuntu ari karabimbwira nko nga karantera inkuru namwe ati nta n'umutima w'ikigongwe wumva muri ivyo bintu. La compassion dutunze abantu mu nzu bako barapfa, dutunze abantu batumvikana mu miryango. Iyo tubivuga dushira amakosa ku bantu parce que la compassion a disparu. Uwo mutima w'impuhwe wo kugendera abantu, wo kugirira impuhwe n'igishika abantu ko bariko barononekara utera utakara mu mitima yacu. Nico gituma tutakibona ivyo bintu byose ko dukwiye kubibyaza ubusaruro mu buryo bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Kubera ko Yesu niyavugwa divorce nizoba, Yesu niyavugwa abapede nibazogwira, Yesu niyavuga abasuma nibazogwira, Yesu niyavuga ivyo bintu byose nibizogwira. Me vyacitse inkuru dutera turiko turasangira icaye muri ville. Compassion yaraheze. Compassion umutima w'impuhwe. Ariko ndakuzi umuntu yibereye mu muriro yavuze ati basi nibabona umuntu avuye mu bapfuye. Abraham nuko yamwankiye, uyu mugabo yaragiye ku evangeliza malgré yuko aza kuva yasubira mu muriro. Makaryo naho nza kuvayo ngaruka mu muriro, mugabo abantu banje nibaza hondi. Compassion padusigaha. Compassion. Oh, Ayamande la zuga bahadisa koshi akapa. Père, je prie pour cette église. Et la musi ya hade bahata. Compassion yabo bagenzi ufise batariko barakizwa. Compassion y'amashengero yose tuzari karava. Compassion imiryango iriko irasambuka. Compassion umutima w'impuhwe, umutima wo kubabazwa n'abana ko baricwa n'urumogi. Compassion je prie ngo mwemi bafate ibahagurutse nimuceceke. La compassion ibyago by'abantu byahindutse inkuru dutera. Ibyago by'abantu bariko barapfa byahindutse inkuru dusigaye dutera mu restaurant, byahindutse inkuru tuvuga. Umutima w'imwe waratakaye, umutima w'imwe waratakaye. Abavyeyi bavuga n'aba bana yarananiye. Compassion palesa gobaya mashaka morenaka gushiki gihuzozira sukamwa amavuta ya temba nk'umwuzure morenaka gushiki
gihuzo. Reka nababwira ikintu kimwe cyonyine Imana yadukijije, ndakibabwira. Imana ihabwa icubahiro ko kujya mu ijuru kwacu tutazobona ibizoba biriko birabera mu muriro udahera, kuko woba wicaye iburyo bwa data ugaca ubona mwene wanyu ari mu muriro, ukabona so ari mu muriro, ukabona abo mwakorana bari mu muriro. Ijuru cohindutse ikibanza cya mbere cy'umubabaro. Ijuru cyo guhindukiye ikibanza cya mbere cy'umubabaro. Wa mutante wakunda, wa muwokere wakunda, ukamubona uri mu ijuru, Yesu akamukwereka ati ngujya, kubera nagira ndababwira mu kanwa kanyu harimo amajambo y'ubuzima, mu kanwa kanyu harimo amajambo atanga ubuzima, mu kanwa kanyu harimo amajambo atanga ubuzima. Nagira ndakubwira ko bajya abantu bose mugendana nimba badakijijwe, wowe urazi yo ariko baraja kubera iki? Ndasenga ngo compassion igufate mu izina rya Yesu, umutima wimuwe ukure. Mutima wimuwe. Bantu b'Imana, turi mu gihe aho Imana itazorinda kuza kutwibutsa amarira y'abantu bariko barasufura nko mu gihe cya Mose. Kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo turi urusengero rwa Mpwemu Yera. Imana iraba iciye muri twebwe, Imana igenda iciye muri twebwe, Imana ivuga ikoresheje akanwa kacu, Imana irabisha amaso. Aya maso yawe arazi situation ya societe turimo, arazi situation y'umuryango wawe. Nurindiriye umuhamagaro wundi Imana iraje kubwire ngo ndaje gutabara mu muryango wawe kubera numvise amarira yaho. No, yaramaze kubibona muri wewe. Akanwa kawe igihe cyose kugaye, umenye kuri kuzibira imiryango myinshi abantu bakwiye kwinjira mu bwami bw'Imana. Iki Imana izoza kudusanga itubwira ngo ubwoko bwanje uko barasufura, kuko irabizi, igendera muri twebwe, yarabitweretse turabibona. Kuko aba bantu badukikuje bakeneye agakiza ku rugezo mwe mudashobora kwibaza. Umuntu nashobora kwikiza umubiri, uyu mubiri usonze icyo wajeje kurya, unyote icyo wajeje kunwa, uhorana inyota y'ikintu wajeje gukora. Abantu niba hari umuntu yambwiye yagiye kubwira ubutumwa, umuntu yambwiye ati jewe uriko urambwira by'agakiza nokizwa, ati mugabo nta kindi kintu ushoboye gukora, ndi umumara y'ubuzima bwanje bwose, cyambaho gute? Hari igihe umuntu aba agifite icyitwazo. Umunsi umwe mvuye muri Veye nahuye n'umumama arambwira ati Jidasi, jewe uno munsi ndabura icyo fungura, uno munsi ndabura icyonja, ariko nagira ndakubwira ati Albatros kiri Albatros ya kera, jewe na munsi naranye n'ibihumbi 50 basi nabuze, kandi rero aho hari kera ngariko kuva uwo menyeye Yesu ngo no kuri Imana sinzi ikintu cabaye, tindarara ubusa nkarema, ndatekereza kubwo kumenya ikibirengeye. Bantu b'Imana nagira ndababwire, mutagize compassion, mutagize umutima wimuwe, nta kanguro muzobona. Kandi nagira ndabibutse ko abantu banyu bariko barapfa, abantu banyu bariko barapfa. Compassion igaruke mu izina rya Yesu. Kuva uno munsi kirazira kuryama. Ndasenga Imana ngo iminsi yose Imana yamiguhuza n'umuntu ubera akamaro mu izina rya Yesu. Iminsi yose wamuhura n'umuntu ubwira ubutumwa bwiza, iminsi yose. Kuva uno munsi kirazira kuryama, kirazira kumara iminsi utavuze ubutumwa bwiza. Ngira babwiza ukuri bantu b'Imana. Umuntu yakoze WhatsApp, c'est un vrai psychologue, yaciye gushiraho akantu ka stati, abashwanye niho babonera. Unezerewe abishira kuri stati, ubabaye abishira kuri stati. Mugabo abazi cyo bishobora kumarira abantu bakomenika ijambo ry'Imana. Umunsi umwe nageze gusoma ijambo ry'Imana ku muntu yanditse stati, Mana dusenga, ndababulverse ndi jenyene kuri stati wasomye. Mugabo no munsi umuntu wese umvira nakubwira ikintu, nimba ugomba kumenya igituma umuntu yanditse stati, nubanye neza n'abantu. Hari igihe umuntu abona stati umuntu yanditse agacashanga mbega washashatse kuvuga iki, burya aba ari ikibazo.
ukikwestioninga ati uyu muntu ashatse kuvuga iki, haba hari ikibazo n'abantu. Ibi bintu byose dufite tubikoresha kuvuga ubutumwa bwiza. Nivyo ngira mperezeko ndababwira strategy zitoya, peut-être Imana niyo yakuri kindi gihe tuzoza muri uyu mutima. Mugoragenda ndababwire compassion. Arabantu rero nabo bazi yuko atamuhamagara bafite kuvuga ubutumwa bwiza, bazi ngo jewe ngo sivyo nahamagariwe. Wewe ni giki utahamagariwe? Ni giki gushinga inahe? Yesu yavuze ni mugende ndi kumwe namwe. Ibi nibindi ngira ngo uhora Imana azoduha akandi kajyo. Imana ishimwe. Ikindi kigira kandi nshaka kuvugana namwe apa ya compassion. Ibi ni bintu iyo bikipinga ishengero ko ari umuri wivuga ubutumwa guma waka. Mukwiye kuba abantu biyevariwe. Uyu mwaka twabatije abantu bangahe? Kumubatiza ukurikira ifo ku mukristo wese ngaha habatizwa umuntu azo ari pare wiwa muhagaze inyuma umwe. Ni muri ko muranyumva cyo gituma amena zibiri ndazuva hariya. Muko murantahura. Ni mugende mwiye challenge ugati igihe bazosubira kubatiza ifo ko nzo bamagaze inyuma y'umuntu nazanye. Ifo ko nzo bamagaze inyuma y'umuntu nazanye. Muri abantu bangahe ngaha ubu wewe wagenda kuzana undi mwumwe tuhaduhejeje kugura izindi ntebe tuzishize hari inyuma. Nano vuga ngo umwe kundwi umwe wenyene kundwi ukamubwira ubutumwa bwiza. Inyuma y'amezi 3 mwora abantu babasengera ngaha. Bisaba strategy. Mugihe hariho compassion. Umukozi wawe mu rugo umubona mw'ubukozi gusa, mugabo ubuzima bwibura bujejwe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwebwe batware namwe nimugakarira abantu mutunze mukoresha muwabera abantu beza, abakozi namwe ngo mwubaha abakoresha banyu nkuko mwubaha Imana. Muko murantahura bajya abantu compassion ni iki? Ndakubaze mama wewe uri ngaha muvyo uri ngaha anyo wambaye neza, ujya mukozi wawe umunsi umwe ajeje guteka ugacumubarira ati ambara genda wo guza muri dushe uno munsi turasangira ku meza, burya wocufa abudashaka bo batakumotera neza n'imicarana muri bisi. Mubwire yambare neza, c'est cette compassion. Ambara neza no turasangira ku meza ariko arafungura uca umubwira ati burya ngaha ahantu nturamenya ahantu ukora kwa Yesu. Ngani kwa Yesu ukora kwa Yesu, aha ni mu rugo rw'umukozi w'Imana. Nivyo ndaguha amahera urankorera neza urateka kandi urasiko murandana gushwanira mugo ndagushwanira kugira ibintu bigende neza, ariko no munsi shaka kubwira ko Yesu agukunda. Ni compassion gusa. Compassion iguha amarevelation y'ingene ushaka kuzana abantu kuri Kristo. Mu yata compassion ibintu byose uburi britare. Umwana w'umukobwa yuzuye mwemu yera nushobora kumusaba gahunda ngayikwime, arayiguha cagena mu misi 2 yo gusenga yisonzesheje. Abazi ibyo ugira umubwire cumutwara muri Capline umwicara ku muguri icayi utangura uvuga ko ngene umukunda umwumvirize ucumubwira ati burya mwene data ibintu byose wavuze nivyo kandi twona abana mbe urakicicwe. Banu bimana murazi ngena abahungu bihagara ko babagara bigira gute? Wagiye wasenze uzuye mwemu yera kwanza ukamubwira ati basi ivyo gukundana tuvyihoze urakicicwe. Mugira mugenza wati the gospel is our language. Ubutumwa bwiza niko rurimi tuvuga. Nico gituma uri kurasoma Bibiliya ahantu hose Paul agera agomba kwikasira gusa abantu bazi Yesu. Narundi umviriza niko rurimi yumva. Abwe nigiye nazi wanyu nakindi nashatse kumenya atari Kristo muri mwebwe kibirengeye nabindi amakuru yanyu nayo nkeneye kumenya Yesu gusa. Compassion izogwa ma strategy. Compassion izotumufata umufuko w'amakara ugemurira umwasi wawe umugati ugenda kuzaniya amakara, ariko regira ndakubwira yuko Yesu aragukunda. Compassion uzotora ishatu yigure. Umviriza abakizwa badafise compassion yisi bafise ama programme gusa yo kwamana bonyene. Twebwe Imana ni yaduhamagaye kuguha kantu kakagwi. Ako kagwi ifeko duhura muri Capline twicaranye tuvugane mbe pastor Jim no musi wabwiye ubutumwa ndende no musi wabwiye nakana naka dusangire kafe tuko turaganira vyingene vy'ibikorwa byitwa kuzuno musi. Harabanu compassion gusa yawe izotuma bakizwa. Compassion izogwa strategy yo kuzana umutima w'umuntu. Kuko
yuko nuzosinzira, nababwiye inkuru irajyana, inkuru nziza irajyana, nuzosinzira. Icya kabiri, uzoshitagura kudevelopa uyu muntu n'umwegera gute. Bantu b'Imana, nagira ndababwira ko ata muntu n'umwe aresista urukundo ariho. Nta muntu n'umwe aresista ko bamwubaha, nta muntu n'umwe aresista ko bamukunda, nta muntu n'umwe aresista ko bamushigikira, nta muntu n'umwe. Umwasi wawe, igituma kiri umwasi wawe nuko utaragerageza kumukunda. Hari umuntu yari yaranyimye randevu, arayinyima biranka. Umunsi umwe mvuye ruguru, asha naye mvuye menga mu Rutana, hari ahantu iyo ruguru badandaza ibintu by'imboga, sinaravye n'ivyo avuga ati shiramwo byose, tomati, bitunguru, uzuza muri kapo. Cyana mu telefone muri hano, mvuye ruguru, hari ikintu nari ndakuzaniye. Ndamushikirije ninje mu rupangu haruguru, ati bakuramo ibintu mugo ndasubiye inyuma. Mugo nyene ni strategy ni kwigirisha. Numva nari ngende, nubwo hari ikintu nari nibutse, tumva nari nkeneye ko tuvugana. Ngo bazana agatebe hajya aho nyene, nta muntu yazise urukundo. Kubitunguru gusa by'ibihumbi 10. Umwanya nari narabuza amezi 7 bavuze bawumpereje aho nyene. Compassion. Niko ndaraba makuru je y'aba missionnaire hari gihe namoso zatemba. Abana bari bafise amahigo yo kuvukira Etazini, ariko papa wabo akapfira Uvira yishwa na malaria. Bakisanga bavyawe n'umugore w'umunyamerika kazi mugafise nationalité congolaise. Bako bafira Masisi, ahantu hafiriye aba missionnaire benshi muri Kongo. Abantu atasindi inyungu babona. Nukuva n'abantu bicane bakarabisi, bakabona irandutse, bakabona abantu bapfuye, bakabona abantu batagira ivyizigiro, bakavuga ati mana, inyungu zose twari tubikeneye muri inose turazihevye, ariko turagiye. Nagira ndababwira yuko uyu muriro uri kuraka. Histoire ivuga yuko aba missionnaire ba mbere bo muri 1803 bagurutse badafise financement, barabagwiza tunga, nibo nyene ba finance ibikorwa bari bagiye gukora. Fata nko muri iki gihugu nkazira nota gaca siga fomi, akabwira abantu ati mabije ya miliyari ngiye hano mu Rutana mwipora ngiye gutangura ishengero, nimusigare murakora. Abantu batwaye kanguro muri 1803. Histoire yerekana yuko barabagwiza tunga, ni bari bafise financement. Shaka ndabereka yuko rero kuvuga ubutumwa bwiza si ikikoko c'abakene. Yo muri ruri kuraka. Hari umuntu jana amavuga wo mu Kirundo bamwita Papa Bonera, abantu bashaka kuba bamuzi. Uwo mugabo c'est un vrai missionnaire. Yatanguye ikigo bita ikigokora iciza. Yari afise amafaranga. Yamya ntera inkuru. Ni pastor wa kera muri Fekabo aheruka gukukurukara kuza ari mu myaka 70. Yambwiye ngo Gilda ngo jewe nagira gucyanye ngaca ntori imwe nduvuga yabara amakontaka ati umunsi ngena ni ati reka ngene ni Imana iramuremereza umutwaro w'abana bo mwibarabara. Atangura ikigo bitakora iciza, arakironderera financement, aragifasha. UNICEF inyomba ari UNICEF irazira heba irabitira genda, atangura kugurisha imodoka imwe arayigurisha. Ishengero mu Kirundo bitefika muri we yajubatse n'abakirisu, aragendera homba ibintu byose birahera. Ariko muri ko muraganira n'umuntu ari joye, n'umuntu anezerewe. Uyu munsi yamari maze imisi namubona amafoto yagiye mu madiplome y'abana bahora mwibarabara yigishije. Uyo muriro rero yuri kuraka si kibazo cyo kufisi freshe. Ndakubwije ukuri mu misi tuzohurira muri ville. Mu misi za tuzohurira kuradodora kandi rega biraryoshe. Umumama mwiza asa neza aje ku rugo rwa kadodora akavuga ati bugenda bafitiye inkuru, hari umuntu yabantumye ko abantu rero barifise compassion, bafise ubwenge bw'Imana. Aji wawe yambaye neza, bien coiffé, bien make-up mutangara, bamukoze neza, aca yinjira iwawe, aje n'imodoka ari yiwe, akadodora agakraksona. Ndiko ndavugana n'abantu muri kino kibanza, ndiko ndavugana n'abantu. Akaza agakraksona bakamwugururira, akavuga ati burya narinde bafitiye amakuru, hari umuntu yabantumye ko bazokwakira, bakwakira muri saro kubera ingene uje bazobanza bakubahe bakuzibana. Uje bagati burya nafisha amakuru, hari umuntu yabantumye ko asumba umukuru w'igihugu cyane. Ndisize ko ndavugana n'abantu muri iki kibanza. Uwo muntu yambwiye ngo nze ndababwire patusi yaka Petero yavuze ngo ngiyo muvuge nk'abavugishwa. Umviriza, sima kubibone mu nzozi kugira je mvuge ngo Imana irambwiye, sima kandote. Imana yambwiye kuko narabisomye mu ijambo ryayo. Ni mugende ndi kumwe namwe, shitsi wawe ndakubwira ati Imana yabantumye ko yambwiye kagakiza kayo gashitse muri ino nzu.
burivuga ngo umuntu azobakira azobagize gute? Azoba nyakiri. Injira ufise iyo ko izo miduga zose nabonye zihagaze ngaho, ndifuza ko mu mwaka utangura umunsi umwe zogenda zigahagarara ku mwana w'umuntu zigakraksona zizanye inkuru nziza y'umwami. Ndiko ndavugana n'abantu muri kino kibanza, ndiko ndavugana n'abantu muri kino kibanza. Igihe kirageze cyangwa uva mu gacerere kuko ijuru riri kumwe nawe kandi Yesu aragushigikiye. Abagwayi uzobakiza, abamugaye bazohaguruka. Murabizi hari abantu kugira tubaganye bisaba ko tugenda mu cubahiro. Ba mama muri nga, ba papa muri nga Yesu yahezagiye, ba strategique. Uri directeur ahantu, ufise ikintu ukora, ufise abakozi 6 cyangwa 8 utwara, uhejeje inama, exerce autorité. Babwira ati turahejeje inama nivyo mugabo mu 15 minutes. Kubera ko d'abord usanzwe uri directeur cyangwa ufise ikintu utwara aho hantu, nibazoreka kukumviriza. Munyemere ndabigishe kuvyaza umusaruro amaposition mufisi. Icara nabo bantu ujejwe babwira ati rumva murabona ko ngene dukorana ngaha, rimwe na rimwe ndabakariya kugira societe canke ibintu nibi bigende neza, ariko nagira ndababwire Yesu arabakunda kandi Yesu araza vuba. Nagira ndabakuraje iki ni gihe cyo kwizera, ari gihe cy'agakiza kanyu. Kubera abo bantu muwamuzinanye, urabwa turazi ko tuzinanye, wewe urazi nawe ko tuzinanye, ibi nibi ntaco bitwaye, ariko iki ni gihe cyo kwizera. Sinifuza kuzobazwa amaraso yanyu gituma ntayibabwiye, ntivyonezera ingo zanyu zipfa, abana banyu bononekana, ariko Yesu niyaza mu ngo zanyu. Ba strategie abantu rero bafise compassion, bafise strategie, nibikunde kubacika. Hari umuntu yigaze ku marifti cinjira mu modoka ngira ntiyaratswe ngijijwe, acashira ko nyene ngira yafise muri flash, acavuza umuntu ariko aravuga ubutumwa bwiza bwo kwizera Yesu. Yeme namubwira ati ndagukunze cyane gose, nawe ndashoboye kuvuga, yaratoye ubutumwa bwiza bw'umuntu avuga Yesu. Wewe agi bano bimana izo modoka zanyu nimuze hamwe abantu lift ntaco bitwaye, mortisere nziza zihera zigiyemwe abanyavyaha. Mumurikire neza, bahe lift, hagarara, acinjira kubitamwe ishede. Yaragira katira ahantu mubwira ati ugiyehe, wumvise bitarahera hataragera aho bizera Yesu, buramukatisha kwanza mwisite muwe murazunguruka maka genda vyumvise naco. Wewe nawe udashoboye kuvuga mugabo bagenda vyumvise. Ingene banda niko nabaje strategy zo kuvuga ubutumwa bwiza, compassion izovyura muri mwebwe ibintu mutari mwiteze. Ndasengeye muhembwe bafate mu izina rya Yesu. Uyu munsi yavuka abasazi basari vya Kristo muri kino kibanza. Abantu mufisi utuntu tumwe mutwara, bari bimana ufisi buti kudandaza, umurajeje kugushorera, bareka kuba umuntu nkundi no ahejeje kuguha amahera wa facture, murabe mu maso umubwira ati Yesu aguhezagira avec autorité. Genda umwami Imana guhezagira nawo muzu yawe, Yesu aguhezagira. Apare yivyo uzobona guhejeje no gucrea clientele, azogaruka bamuhezagira, azogaruka bamuhezagira. Mbwira mugenzi wati gira compassion gusa, gira compassion. Urabe ibintu Imana igukoresha. Compassion. Imana ibuzuza umutima w'impuhwe z'abantu bariko barapfa. Duheza cyane. Ibindi waranga umuntu abivuze byose no hava mbura ivyo nzovuga niragaruka. Imana ishimwe. Haleluya. Compassion. Compassion. Kuvuna musi ni wemera kare umuntu numwe mu gipfana azoja mu muriro, azotuma twagoye no kutizera kwiwe, ariko ntazo twagoye nuko wewe wacereje. Narizi ko wanyumvise. Azotuma twagoye no kutizera kwiwe, ariko ntazo twagoye nuko wewe wacecetse. Kuvuna musi ndasenga Imana giguhishura uburyo bwinshi bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Kuvuna musi nari umukobwa ari ngahanye n'umugenzi, siniko namuvuga izina, akorera ahantu iyo rimwe tugiye kwimosha mwimisi na develop y'akantu, ndahashitse ndababwira ati mudashizemo akarimbo k'Imana sinimosha, swate ndaja handi canke murashiramo akarimbo k'Imana nimosha. Ivyo bintu muko muravuze jewe sindavyimosherezamo.
yega baragashiramwo. Hari abantu bari kubarimosha bari ngaho, muko murantahura compassion. Ubu stati yawe ntidukeneye kuyibona ko ivyo kujyana, ntidukeneye kubona ko wagiye, dukeneye kuyibona ko ubutumwa bwiza. Vyuka mu gitondo, abo mu gifana bose barungikire message y'ubutumwa bwiza, barungikire audio yo ngaha anye, barungikire link yo ngaha, muba bombarde n'ubutumwa bwiza. The gospel is our language. Ubutumwa bwiza ni go rurimi tuvuga. Na rundi rurimi we mukiriko muradiskita aba businessman muri ngaha, urahuye n'umuntu muradirinze twokunguka gute, muhejeje ati mugabo imbere ko twunguka, kubera ibyo tuzokunguka byose ngaha ku isi bizohera Yesu bisambuye. Ati none ko duhejeje kuvuga ibyo kunguka ngaha muri inosi, nta kuntu twovuga n'ibindi. Nakwumviriza muhejeje kudiringa ingene mwunguka, nazokwima umwanya wo kukumviriza keseremwo. Kiburya bino bintu ifoko tubikora n'umutima w'abantu bizera. Urizera Yesu, urakunda Yesu, ongeramwo. Imenyereza ubutumwa bwiza bucikuru umuvuga. Uri kumwe n'umuntu akunda football, ba strategique. Mubwira ati burya hajya Kylian Mbappe bizogenda neza yadabute muri Real, naho bimugora muri no minsi. Bijya niko bitangura, umuntu agikizwa biramugora, ariko amaze kumara umwanya ari yadabute. Bihere uvuze Yesu. Bihere mubiriza niwemera ko vyijana. Ubutumwa bwiza niko rurimi tuvuga twebwe. Mudandaza tomati muzidandaza mweza yuko no muri Yesu harimo kwama ivyamwa. Ivyamwa twamwa resi tomati n'urukundo n'ubugwaneza. Ikintu cari cyo cyose wiyeranzige guhindukisa makuvuze Yesu muri cyo kintu. Naje ndiko ndavuga n'abantu. Hano nivuga n'abantu bari mu kino kibanza. Nyemerera rero waguruka ku maguru yawe renda kwereka igikorwa tugira dukora ubunyene. Palusi yakapata. Ela mande la suya pata.